byasa nko ziko azofuka ku musaraba nawe reka ndakubwira uguza gufa nza kugufunga impemu makazi zikwiciye nza kwitako wafiriye mu itiro ejo mu gatondo zimukandira vuga ko urukundo rwanje twaryamye rukomeye ariko nazimusanga yapfuye nateye agahinda numva n'agahinda kamfashe kiretse cyanje ndikwibutsa umunsi wa mbere unyemerera ko tubana ko twasezeranye kubabariranira. Iyi niyo nzira mbonye yo gusaba imbabazi. Sivyo Chris, ibintu sivyo Chris. Naguti wabyumvishije ntabyo kuvuga ngo iminsi n'iminsi nutisubiraho ndebera sinkaba ngaho uvuga muyagiye uretse hose mu cyenge gahunda waburetse twumva ibye bite byasha urujye mwiriwe komera simbi namubona se ariko ibintu byo kuza ushakira abantu ahangaha uko wishakiye usubasa isimbi si muramushakira uramushaka wiki waramuranze wanga kwakira umwana wawe uvuga yuko isimbi udashobora kuba umugore wawe. Umugore mwamubonye isimbi uramushaka wiki? Ndekera umwana wa musore we, ndekera umwana umuhe amahoro sibyo. Ubu ndabizi wasanga ufite ubukuru ko yamaze kugaruka hano mu rugo ukabugarutse kumutesha umutwe. Oya cyusa Rujye uwo mushakira iki? Yene isimbi kwa nk'umwana wanjye wowe usigarana umwana wawe nkuko ngiye ngo mureke ntawe nkeneye nanjye nkeneye umwana wanjye kandi urabizi ko kubyara ukuntu bigenda nagacira umwana wanjye afite. Nugira contact za isimbi ako sifite zo umwana. Okay uzamuhamagare rero nyina ni uzamuguhesha ariko kugeza ubu ngubu isimbi deja ibintu byo kuza umbwira ngo uramushakira ahangaha jya uhamagara mureba ahandi hantu muhurira sibyo? Ntago duherukana Rujye. Ntago muherukana? Bacyagiye yagenda sinongera guhura nawe. Nicyo kibazo ufite. Ni gute wambwira ngo umuntu agufitiye umwana ukamara igihe kirekire ukagenda ugatera agati mu ryinyo ukicara wanyu ugatuza ukumva ko ugomba kuvuga ngo uzatayiminga ariko yaje ahangaha ngo ntabwo nigeze nicara. Wakoze iki? Nagerageje gushaka umwana wanjye hasi hejuru ngo sindamubona. None Rugema ibyo dupfa ni byinshi ariko reka tubireke
birekere mu bubiko bwabyo, umfashe nawe nk'umugabo mugenzi wanjye, unyemerere ndebe ku mwana wanjye, hanyuma nibishoboka umushyikirize mujyanye, kandi uzaba muri igikorwa cy'abagabo. Reka ngufashe ikintu kimwe, genda mbiganiro na mama w'umwana Isimbi, ni uzaguha umwanzuro, azaguhamagara. Niba nta contact zo kigira izahora zifite, ndabizi neza, azaguhamagara. Ariko icyo kumpamagara ntabwo biri bukemura ikibazo, icyo nkeneye ni ukubona umwana, kandi n'ibisimba ari ahangaha. Ntabwo azaguhamagara ashaka kugusuhuza gusa, azaguha ligne directive y'uburyo ugomba kubona mu mwana wawe. Kuki ntahura nawe se ubu ngubu niba ari hano? Ntaho uhari. Umwana ari hehe? Nakubwiye muraza kubivugana. Uryo wambabariye kuko ntajya ari ubusabe ngusabye, kuko aragiye nawe wazanyemereje ugiye ngo ejo bundi ukanyemerera nkareba umwana wanjye koko. Kumureba n'amaso gusa bazi. Ntaho uhari, na nyina yasohotse, ntaho uhari. Ameze neza se bazi? Ibyo bibazo bimbaza jewe, baza nyina bamaranye iminsi. Kandi nawe adahari, ngamumpamagarire kuri telefone. Wa musore we, ishaka wigendera. Nakubwiye ngo ndaganira na, sinzi ikinyarwanda nimba kuvuga niba utacyumva, ndaza kuganira na Isimbi, then araza kuguha feedback y'ibyo twaganiriye n'uburyo ugomba kubona mu mwana wawe. Hari ikintu ushaka kumbaza? None se ko ngenzwa n'amahoro, wahambwiye basi ngo ameze neza, araho, ntabwo arwaye, arakomeye, aratekanye, ntabwo arararira. Niba igihe yaraye mu gasozi imvura imunyagira, ubu ngubu yabaye muzima. Niba nyina hari, ubwo amakuru azayakwihera, sibyo? Sindarana nawe, simwonsa, wanyumvishe? Hanini usibye. Ariko rero ni n'umwuzukuru wawe se. Ndabizi ko ari umwuzukuru wanjye, aramutse yagize ikibazo waba wabimenye. Muri make nta kibazo afite. Nta kibazo afite. Okay. Nizere ko umunsi turara tuvuganye se. Izo briefings zawe sinzikeneye. Arega n'ubusabe mbasaba twabukwemereye. Ubwo turara tuvuganye. Muraza kuvugana gake. Uranga ugenda. Kandi ubanza uzubawe. Isimbi ntabwo yari afite telefone, ubwo navugana nawe ku yawe. Kuko niyo makuru mfite ko atarafite telefone. It's okay. Rugi. Sikonde butabyumva. Ruge. Mindara ntavuganye n'umwana wanjye umunsi ngo numva ijwi rye niwe yaba ari kurira. Ejo nzagaruka ahangaha. Kandi ntabwo nzagarurwa n'amahoro. Zamureka mbikubwira kiri ahangaha. Sibyo? Igire hino. Uyu musore uramubona? Niyibeshya akaza anavogera urugo, nakubwiye ngo niba ufite contact zanyu uzampamagara, hanyuma tuguye umwanya wo kuvugana natwe. Niba twemera kunaza uze, ariko ibyo kuza uvogera urugo ko yishakiye, urashaka kongera kumanika ibyapa ngaha cyangwa urasukora byibagiwe? Soka genda. Naso Ruge ngomba kurara mvuganya n'umwana wanjye. Iyo wandushinguka nzokureka kujyana magara mfise yo kugwana n'abantu bandusha imbaraga. Ariko rero iki ntugire ngo bagikinyuku, ariko bashatse guhanura babagore babona umugabo yakoze agakosa nkako bakaduga hejuru. Kumbe kuduga hejuru umuteye yangeso nta niyo yarafise irenze canke yari yashutswe, ariko kubw'imyitwarire yawe biramutera kumva umenga wa mugore yatwaye ntaca maze ivyo yakoze nivyo bifise akamaro. Ariko igihe umugore yitonze nk'uku, nubwo uri umugabo w'ingeso mbi, nubwo uri umugabo w'imyitwarire mibi, bya bintu byose biherana n'uwo mwanya. Usigara wibaza ngo mbe nk'uyu mugore namucokoreje iki canke namucumuriye kwiki. Ika twabonye n'uyu mugabo iyo yarana aravuga ngo jewe koko umbabarire kandi umfashe umugore wanje ntamenye ibintu kuko sinshaka gusambura urugo rwanje. Jewe sinshaka gusambura urugo rwanje, byoba byose bibe ariko urugo rwanje rugume rukingiwe. Urabyumva ko hariho ikintu biba biriko biravuga, urabyumva ko hari ico ino filme iri kirabwira canka biri kirabwira. Imaze kukubwira ngo ubwirizwa kwihangana, haba ku ruhande rw'umugabo akavuga ngo nubwo niko ndakora biriya urugo rwanje mbwirizwa kurucungira ku rugero rutigera rusambuka. Ariko tuvugisha ukuri, iyo umaze kuja muri izo ngeso n'ubu gihamiye ku rugo rudasambuka, ahubwo vuba uvuga ko satani yaguteye, wiga ingene wosenga ngo ivyo bidayimoni bigende canke bihere, ariko uba wamaze gutegwa n'ivy'isi. Kandi ivyo by'isi iyo bimaze kuza, erega n'Imana ntiyicara ngo icibirekerane, kuko yobiguhaye impigi. Ariko bavuga ngo n'ivyakorewe munsi y'urutara byaramenyekanye. Amanda akavuga ngo iminsi y'igisuma ni 10 gusa, ni 40,
iyo 40 ikwiye uba ufashwe. Kandi ya ntabakubwiye ko iminsi y'igisuma ni 40 ngo ni mpaka ikwiye 40. Cyari kigeranyo kikubwira ngo ibihe byose iyo ukora ibintu birateba bikagufatwa, birateba bikagufatisha, ugafatwa bya bintu bikamenyekana. Ariko hari igihe bibaza ngo uzokwiza za nshuro 40 ugafatwa ku munsi wa gatatu. Hari igihe bibaza kuzogira ku minsi ya 40 ugafatwa ku munsi wa gatanu. Ivyo ni bimwe bikubwira ngo ushobora kwibaza kuri kurabikora ubinyegeje umugore, ariko umunsi umugore yabimenye rwa rugo rwa ruzoba rusambutse, eka nuko rutazosambuka ngo rukumbagare nyene rupfe ruhere kumwe wovuga ngo aragiye nawe uragiye. Ariko niyo mubana ikijisho kirabahariya, eka nawe ikijisho kirabahariya, mwese koko byerekana ko mutahuza kandi koko ntimwongera guhuza. Nta na rimwe muzigira mwongera guhuza mu gihe ufise ya nyifato canke yayibonye. Nubwo uzomusaba imbabazi kandi ahubwiye ati ndakubabariye, nawe ukamusaba imbabazi ukamubwira ati turababaraniye, ariko kantu nikigera kamuvamwo ya ngeso yawe, bya bindi byose wagiramwo azoguma byibuka. Birakubwira wa musore we rero ngo cungana n'ingeso zawe. Kuko uwo mugabo twabonye avuga ngo sa madame mbabarire, ibi bintu sije nabiteguye kandi sinibaza ko vyontuma ntumuryango, ariko unsengeri kuko ni kahise kanje ko mu busore kariko karankurikirana. Rero ibi biravuga ngo wa musore we wankumiwe, cungana n'umubiri wawe, mwibuke ko Imana icambere hari. Nimba ugeze kuri uno mwanya ukinyumviriza, isuzumire urabikora na subscribe canke s'abone, hama wibuke ufyonde like aho munsi. Ubundi ino filme irakubwira ngo wa mukobwa we wa musore we, suzuma ingeso zawe, wibuke ko Imana ihari. Umaze kwibuka ko Imana ihari, ucunga ubuzima bwawe, kuko nubucunga muri ubu bukumi ukabucunga mu busore bwawe, bizogufasha no mu rugo kumenya ko abagore badatandukanye, bizogufasha kumenya ko abagabo badatandukanye mu gihe atabenshi wivanzemwo. Ariko igihe wivanze mu bagabo, igihe wivanze mu bakobwa, bakobwa iyo uri umuhungu, ari gihura n'abakobwa bamaze kuba basazi, bakagerageza gukora ivyo bakora kugira ngo bakwereke ko barenze, hama ubaha ivyo bari bashaka. Ico gihe bikakwereka ko umenga abageni bo barenze, kandi barenze mu ngeso mbi. N'Imana yoguha igihanika mu guhango mu bane, nta mahoro mwobanamo, kuko wewe nawe uko wibadije ko yagushimishije niko yashimishije abandi, canke abandi bamushimishije, ugasanga abo bandi bamushimishije nibo yimvira gusumba wewe wibaza ko yashimishije. Uranyumvira aka kantu? Mbwira muri commentaire nimba wakumvise. Wewe urashobora kwibaza ko ujya gushimishije nawe wamushimishije, ariko ugasanga bamushimishije a plus de 100% puisque wamushimishije, ukama wibaza ngo utwaye umugore washimishije, kumbe hariho abamushimishije inshuro 200 kuri wewe ako bibaza ko wamushimishije. Birakubwira rero ngo nimba ko kubonye umukobwa w'umusambanyi, uwo mukobwa w'umusambanyi ntukamwiyumvire kumushira mu nzu. Ikindi naco basore mwabasore mwenda bahanure canke abakobwa ndabahanure, nimba mukobwa ukiri isugi, genda urwanire ubusugi bwawe bubiki, kuko burya busugi bwawe niwo mugisha w'umuryango uzoja kubakamwe. Rero iyo burya ajya amaraso yawe asesetse mu gihe utarashikira urwo rugo rwawe, wamugisha ubusuki uwumeneye uwundi mugabo, kandi na wa mugabo ntawakiriye ngo awujane mu nzu. Wewe na we n'ubwiwe murakoze icaha, ariko we atashye iwabo nawe utashye iwabo, wamugisha mutaye mwibarabara, nta numwe muri mwese abutoye. Ujya nico mutamenya, umugisha w'urugo wubakiye muri kiya kintu. Rero musore ndakubwire ngo nimba koko warasamanye n'umukobwa w'isugi, ukabuzi ko umukobwa mwarasamanye, koko wibuke ko wakoze icaha, ariko umenye ko ari we mugore wawe. Ugende umubwire ati mugore, ndibuka ko nakugiriye nabi canke muri ibi n'ibi, ingo tubane, kuko ntukamwite inkumi kuko ujya n'umugore. Umwite mugore, ingo tubane kuko hari ico twononye, hari umugisha wacu twataye. Rero mukobwa we namba ukizi kuri muri ivyo bintu kiri sugi, genda usuzuma ubuzima bwawe, genda usuzuma ingeso zawe, ugenda uhebe. Umubiri nugutera gukora icaha, ububwira uti wese unganza nije ndakuganza, kugira ngo usuzume wongere uzigame ubugingo bwawe, kandi ubwo bugingo n'ubuzigama buzoguha kugira umugisha mu rugo rwawe, ahandi buguhe kutamenya ko abagabo batandukanye, kuko uzoba uzi umugabo umwe. Ico gihe umugabo umwe wumva gushimishije.
nawe muhungu nimba warabigize ico gihe wumva umugore agushimishije kuko nta benshi uzi. Rero ino filme iri ku rwego rwo guhanura ku ngo n'imiryango, wewe uyiraba natwe n'abandi bose ubona mu mbavu bayiraba jura bibutsa ubabwire ko target cyangwa umugambi w'ino filme ni uguhanura ingo n'imiryango kugira ngo hagaruka akanovera mu rugo. Ino filme iragusaba kuyirabana ubwenge bwinshi, apana kuyirabana ibishobisho ngo uri kuraba filme. Ibi birakubwira ngo raba filme wongere wige utahure icarico ibyo uri kuraraba. Ni nusubiramo ukayiraba neza kandi ukayiraba uvuze ngo ndiko ndaraba ibiki koko numviriza ibyo bavuga ndabe n'inyifato bifata, menye ejo hanje ingene no kwitwara, menye ejo hanje ingene nkwiye kubigenza. BMT rero niyo target yabo yo kuvuga ngo barashaka gushimisha wewe canke uriya, ariko cyane mu kigero cingo n'imiryango ngo babashe kumenya ko Imana ubwayo nayo yifuriza urugo rwiza abayo. Ikindi nawe ubwawe ukwiye kuzirikana ko Imana ihari, ukazirikana ko uwo mudamu wawe akeneye umunezero, ukazirikana ko uwo mugabo wawe nawe akeneye umunezero. Ibyo byose bikaguha ngo niyakosheje canke iyo mukosheranije umenye ngo nkwiye kuvyitwaramwo gute kugira ngo ntamugerageza, nkwiye kuvyitwaramwo gute kugira ngo atangerageza, hama bibahe kubaka urugo rwiza. Erega birazwi ko urugo rwiza ni akajuru gato ka mbere. Wowe urabona impamvu bayeho mu rugo ubabaye nuko wamaze kuvyivyongera, urugo rwawe ruca rurapfa, hama bituma atamunezero wigera ugira kuko wumva ko uciyumvira bya bindi umugore yagukoreye, uciyumvira bya bindi umugabo yagukoreye. Mwese hamwe nta no mwegeragira umunezero kuko wiyumvira bya bindi byaba. Ariko uzogenda uhanuze abahagarariye ubugabo bwabo, abahagarariye ubugore bwabo kuva umunsi wa mbere babana, kuko urugo ntigubakwa no kwihangana kuvuye ngo mwaramaze kugwana cyangwa mwaramaze gutana ku mwikomo. Oya, urugo gubakwa na irya nshuro ya mbere mugitorana mugishika mu rugo, ukamenya ngo umugore wanje mbyirizwa kumenya ko ari umugore wanje, nkitwara uko ntegerezwa kwitwara kugira ngo sindamubabaze, kuko ndamubabaje sinzongera kumunezereza ngo bikunde. Haje ikintu twihenda murihenda ngo murasabanya imbabazi, ariko imbabazi koko bujya hajya zirabaho canke ntizibaho. Ivyo bintu bibiri umenye ko bigendana. Imbabazi zirabaho canke ntizibaho. Impamvu zibaho canke ntizibeho nuko niyo mubabariraniye n'umuntu bya bintu atigera vyibagira, nimba yaragufashe umuvanga, ivyo bintu ni ibintu bitazigira bimuvamwo. Ego koko yarakubabariye, yaravuze ngo ndakubabariye, mugabo yasura ya bya bindi zokwama mu mutwe. Bisigura ngo umunsi yakubonye mu ngeso yo bija muri ivyo bintu nuko kwikeka byonyene biramutera kumva ko yoca akuvako canke akagufata nabi bivanye na bya bindi yibuka. Ndega bige ntiyigera vyibagira kuko ntibikunda ko ivyo bintu yovyibagira kandi akiri kwisi canke nawe ukiri kwisi. Rero biravuga ngo nimba ushaka kubaka urugo rwiza, usuzume ingeso zawe, nawe asuzume ingeso ziwe, umenye ingene witwara kuva ukimubona gushika mugishika mu rugo, kandi ubiharanire kuvuga ngo nkeneye kubaka urugo rwanje gushika ibihe bidashira. Ivyo rero ni ibintu byirizwa kugendera kuva ugitangura gushika uhejeje. Mu gihe utanye n'ivyo bintu mu rugero rumwe, ukumva ko umenga wo kwitwara ukundi mu bindi bihe, ico gihe bya bindi vyawe byose umenye ko biba bipfuye, kuko wa munsi umaze kumusaba ikigongwe, bigi umusabi ikigongwe ntavyibagira, bimugumamwo. Bimaze kumugumamwo, ibi ni ibintu biri no mu buzima busanzwe, yaba n'ababanyi. Iyo umaze kumukoshereza ntuzovuga ngo uragusavye imbabazi cyangwa uramusavye imbabazi ngo murababariraniye. Oya, we arakubabarirana mugabo yasura ya bya bindi yamaho. Rero niyo mpamvu buri muntu ahaba n'ivyabamwo abakwiye gusuzumana n'ingeso ziwe, agasuzumana na kamere kiwe, agasuzumana n'ivyiyumviro vyiwe, kugira ngo yoye gutuma haba ngo mbabarira, kuko mbabarira irabaho mugabo akajya kantu ka bya bindi wakoze kama mu muntu.
wowe nawe shaka umpanure ushaka umbwire, ariko nimba ugeze kuri uno saha ukitwumviriza dushirira agadarapo muri commentaire canke udutima tumenye abakunzi ba filme bacu dufisi akabakunzi ba mimimiro yo mubandanye kuryoherwa, tuzobandanya kubazanira abandanye kubayagisha ngaha kuri ino channel yanyu, ndiho abagirire neza. Rero bimwe mu byo twabonye muri iki gice nibaza ko mwahanuwe kungo n'imiryango. Igice ca gatanu naco kiraje ngo kikubwire ibyo utaruzi canke ukeneye kumenya mu gihe uri umunyangeso nziza. N'abanyangeso mbi mwese mubandanya gushikirwa, ariko nubwo biruko abanyangeso mbi mugende muzihebe, kuko muri ubu Burundi ntibwotera imbere twubatse ingombi, bukeneye gutera imbere ari uko twubatse ingo nziza, kuko urugo rwiza ni nk'akajuru gato. Uwo mugore niyo muhuye mwibarabara wamusanga ari umuntu akereye abantu bose, ariko iyo uhuye n'umugore yamaribwa umutima canke umugabo yamaribwa umutima, no ku nzira ntiyigera yihisha, usanga umutima mubi ari wo wamuvenze. Nuko ndiho abagirire neza, mwakoze kubana natwe, mudufondere subscribe canke sabone, hama tuzosubire ku yindi kurikira. Ciao ciao.